muganina hajya bonana no atangura bonane bacibwenge yo uzosanga mundi mwaka uri muri mwe habwo byari bikwiye ko umuntu yevare bakavuga ati nashitse kuki nani ya plan ni hari abajene biteguye ariko twe twasha wowe biteguye barondeye mwe mugende mwirira ivyo mwarondeye ariko nina nawe akeneye ndamugurane desami bose barapanga plan uyu mwaka nzokora ibi nivyo bitubeshejeho wari lindira ndabizi ko kwizera ko tumwe mukena ati yaho watwaraheze warukiye kucufata okay turi friendane ukacuzana ahantu wanditse twatuntu wari kurapanga uzokora ivyo wasengeye hari ivyo wakoze bigakunda ibitakunze acha wevariyo eske nashitse kuki nukuri bazavuga ati naka vraiment Noel heze yadukoreye umuti mugabo wasavye credit uzoca naronka ni wasavye credit ushaka wipotetse ijya nzubayemo ejo banki niza ntuzobwira ngo twagize fete kandi baba banyi bawe nibo bazobambere mu kritika ngo yo ngo kajya madeni Jendi ko y'abantu bitamo antuka umwaka uheze genda wite mbonye umwaka uheze abantu benshi bapfuye wowe uracari mu bitaro ibaze wowe uri muzima urahuri degebye why talk witamo Hi guys, c'est moi Ale Alam devant vous. Uko twama tubaramutsa buri misi yose ya gatanu. Twama tubaye kaze kandi muganiro Friday noon. Ni jewe Ale Alam, sinamba DJ nyene amatumwe na mugenzi wanje mu kiganiro cama kiacha tous les vendredis après-midi Friday noon. Nta majambo menshi n'umunsi mfise ngira mvuge ngira mbanze nakire mugenzi wanje Nina Merveille abanze abaramutse. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on a bien qu'on a besoin qu'on a bien ko naje ku kiganiro. Niza ko mbeze neza rero aho muri hose twagarutse kandi twe na Alarm kiganiro cha tous les vendredis après-midi kandi tunabashimira cyane ya turabashimira cyane turi mu mpera z'umwaka turi misi mikuru irangiza umwaka turagiyewe cyane mu butumwa natwe dufise akanyamuneza mbaze ndabibutse ukabiri mushasha banzo shonde ngaho gakengere ugire sabone commentaire kugira tuze turakurikirana ivyimviro vyanyu jeme na partage kugira usangize abandi ibiganiro karibu kandi muri Friday no Nina uri kurangiza umwaka gute cyane sawa ni bon imisi mikuru nyene narabizi ye ni show dukwitamwo ndabizi none ya ebana ngo nukwitama impande zose hamwe no musi bafitiye content ivuga ku kijanye nyene n'imisi mikuru iheza umwaka turi mu mpera z'umwaka tufite imisi mikuru iryoshe abantu hirya no hino turabona abantu bose vraiment ebana ni hariho akamisaje baraturungikira kera muri ari Leo Shupa kavuga ngo kula kuku ya Noel umwaka ni bakaturungikira ariko ngira naco hama vraiment turabona ngo impande zose hari vibe hano hose ucaye turabona muri juru urabona amasape Noel amatara rikaraka impande zose turabona n'abari hagati mu gihugu Igitega ndabona yuko naho nyene ibintu biriko biraka cyane abantu vraiment barabona ko Noel na bonane bariko barazihimbaza baryohewe cyane ariko rero content dufise cyo guhimbaza Noel ni content ivuga tuti eske turiko duhimbaza imisi mikuru yacu gute turiko tuhimbaza neza ntabwo turiko turarengera cyane ntabwo turiko turiyima leo kwima gutejeje umwana ure nico tse kuganira ko ubwa mbere na mbere ka tubanze dushima Imana ko tugize ngazi ivyo tukiri bazima umwaka ukabuheze amezi 12 ni menshi cyane menshi sana dukora nico gituma ukwe umwaka uheze ifoko wikorera kana mwitemo no ikirecho kwitamo nanga witemwe mu biki witemo impande zose bana nibikuryohera vibing so reka nina nkubwire rero no munsi nshaka tuyage ko n'abakunzi bayagana TV mudukurikirana mwumvirize no munsi ndavuga commentaire mbere shaka no munsi zibege hago banyumvirize sibyo no ariko turakunda commentaire zanyu tuzanse tuzigwanije commentaire zanyu ziraturyohera cyane gose ziratweka ko mudushikikira cyane okay turabakunda vraiment dukunda ivyimviro byanyu harabavuga ibidutwenza harabavuga ibitwubaka harabavuga idukebura nabandi nyene
baradutuka mbega harimo n'abadutuka oya bakunda kuvuga ko harira vraiment turi mu mpera z'umwaka byarekuye ko umuntu aryoherwa amezi 12 umuntu ariko arakora amezi 12 umuntu ari mu mpemu z'abazima umuntu aca mu bitandukanye byari byiza ko umuntu aryoherwa byari byiza ko umuntu ashima Imana cyane avuga ati Imana warakoze kuva muri janvier turahejeje décembre turi mu misi mikuru yangiza umwaka nitangura umwaka muganina hajya bonana no beratangura iki atangura bonane voilà ndaciye ubwenge yo tsinda cibuka ko ramenga ari umutwe akwera bikurikirana abantu benshi babona ngo imwe iraba la 25 bagaca nitangura donc tubiravye ariko buri yatangura bonane kubera bonane ya 2020 no hacamwa amezi 12 ntibiri raisonnable hacamwa amezi 12 umwaka uramwe imisi 5 niba atari 6 imwe ibaro promis janvier yindi gasura kuba le 25 décembre bani inane ni environ inane hama abantu rero bararyoherwa cyane bagira gute juno munsi nje kubakebura nje kubabwira yuko imisi mikuru ni myiza ariko turabe twigerere tuen tugaspire uje kudukebura ya ni murenze urugero nivyo uje kutubwira dufete uje kudukebura muri no habwo ntimugire fete zindenga kamerere kuko abantu uvuze ngo zindenga kamere ni voilà kibazo ciza ni abantu akora imisi mikuru kurusha uburyo bwiwe ku buryo aja mu madeni afata ama credit agurana ishaka kugira ngo aryoherwe tu urazi ko abantu benshi babayeho mu kuvuga ko ejo ari heza Pisi ejo ni heza ni heza kubera kwiki wiyima ejo ni heza nina renda gusiga ni heza ejo kubera wateguye no muzi none hari uhasesaguye no muzi none bashije si umwaka wose uraheze sivyo narakoze umwaka wose 2024 turakoze kandi biteze ko 2025 izoba nziza jewe 2025 ndavuga ati 2025 ko biri kose bizogenda neza nebaza bizogenda neza ivyo birama courage yo kwitamwo no 2025 izoba nziza kubera iki inguvu wafonishe muri 2024 umutahe none washitse edaire washitse kuki ico nashitse ko cose ndakiryoherereko voilà none ico washitse ko uce ucica warubatse ugeze hagati uce ubomora ndashobora kuvuga ati ibintu byose ni plan ufa ugira ukavuga ati okay 2025 nuko eka sabta kadeni hano guca ndabona yo muri 2025 kwa kabiri ibintu azoba ari sawa ugakuye kuko ari ivyo kuye kandi wa yari none ni erega nico rero nico navuze urazi uri mwideni urara nukureka turekane ni ivyiki ego turabizi ko habaga kuko kandi benshi ndazi ko babigira ko bwaga kuko kavuga ati abandi bose bareke gufeta kandi tuzi ko normalement ya mafete vraiment turafeta sibyo nibaza ko umwe wese ku ruhande rwiwe afeta sino harira ndakirwa kandi vraiment biraryoshe kurangiza umwaka no kuba tadufaranga nadukaye ufise nka mbu jata dufaranga nadukaye mfise nkaza nkakubwira ati are ngurana utwo 200,000 nanje nkora umusi mukuru je byose bisanzwe anespera yuko mu kwambira nshaka kuturonka ayo mafaranga utarose umwaka wose ntayoronka muri sanje ndashaka kuba nagize akagorane are neno chandeka gufeta abandi bose beko bara rero ico nashatse no musi je kuvuga ndumva ndi contre nawe kandi tuva duharira cyane no musi njendi po y'abantu bitamo antuka umwaka uheze genda witemo ubonye umwaka uheze abantu benshi bapfuye wowe uracari mu buzima ndabo ibaze wowe uri muzima urahuri the games why to kwitamo vibes umfani ndakubwira kandi urumva vibes ziratandukanye hari ushaka kuvuga ati ndaza gufeta ndi mu rushengero mpimbaza Imana ya c'est bien voilà aho tundagishi ico bon utwe dukwiye kujya mu isenga ahubwo tukavuga ati Mana warakoze waraturinze ariko no munsi amafete mu mihana urumva ubu bariko baritegura ku mubiri no ku mutima ngane ko no bivuga imanza ugasanga nina umuntu umwaka yarakoze go yaragize utwashika ko dukeye inama arakora kuva muri janvier gushika muri décembre yarakoze nta denarimwo nyimba yarapanze rari haruwaye neza abana yabari hira minervare neza abarose cyo bafungura abagwaye yarabavuje donc basi ntabwo yashoboye kuziganya ibya mirenga sivyo donc niyo ni intambwe kubona kwanza atagiye madeni akaca afata tumwe duke yaziganije
akaca tujya ku munsi mukuru ku munsi umwe cyangwa imisi ibiri bonane Noel paf aribagiye ko ejo mu kwa mbere banazo bari amashuri mu kwa mbere azori haruwaye mu kwa mbere bazofungura rero gico nshaka kubabwira abariko baradukurikirana nawe yewe ndumvise mu wabo bitamo nina buri umuntu akwiye kurya umusesekara apana umwimbo imbuto umviza arenda kubwire wewe kirundi kiragora ine imbuto apana imbuto umwimbo ni byose hamwe ni imbuto n'umusesekara voilà vanina ubizare reka ndakubwira ikintu kimwe urumva normalement nk'abavyeyi kubavyeyi kamfate ku bavyeyi navuga abana babo baba biteze fete sibyo uri umuvyeyi uraho peut-être ntavyo wateguye peut-être uburyo bwarakugoye ukiyumvirana abana turaza kurabana mu maso ukunda babwira ati nta fete ihari sisume kakanyama bajya rimwe umwaka ugitangura ukiyumvira ibyo bintu byose bikagusiga ugahitamo gufata ideni anesperati ntaco nzokora nzokwiyaranje rega nico gitondo ndakubwiye tubayeyo tuvuga ati ejo ni heza turespera aravuga ati okay ntaco ukiha ari hamuri iwe yuko azokora bikabije kugira ngo ico kinogo acuzuze bazi sivyo kuko aya mafete uzokwama mu bintu ugumufata ama credit kubera imisi mikuru kubaho ni rimwe ale turavyibuka kubaho ni rimwe ntuzoza gufeta upfuye nzoza gufeta upfuye ya feta umwanya rero ukihari sivyo abana ngurumva ngo ejo mu myaka 10 iyo myaka 10 ari utona imara kurabahenda ari gito imara nimumvize nari karabahenda Turezi ko abantu benshi bumvira nkaje hari umuntu ashaka kwitamwo mw'iyi minsi fara bantanyazi yawe kuko normalement abavyeyi n'abana ivyo bintu birabateranya kuko hareje w'abana bacu bari abagenzi bakaza babona wewe wabaguriye impuzu shasha iwanyu mubatse sapa iwanyu nyene ibintu biraryosha abana banje bazoka none mama na mahoro twebwe ko iki tutagira nk'abanaka rero umuvyeyi kubira abayiyumvi abashaka iyo bonheur y'abana biwe aravuga ati mafu anespera yuko azokora cyane hama bimahera akayasubiza abona nina abajane nabo abajane rero twege twege rero ni nagakuku urumva ni kurukuta ni nagakuku ni kurukuta kuva 25 gushika 5 ngiye kandi muri bo bajya muri amezi batanakora tanabo binjiza ego reka twe turaca dushisa amaraso ashushe nyinjiza ngahe natwinjiza utwo duke twaturoze turitamo reka rero ndakubwira ikintu kimwe mbere kw'ico cy'imiryango so nivyo kukera twe vraiment twakuze je ndazi vraiment gushika muri na za 2010 uko umunsi mukuru wa Noel wose haba bahashu hagira gute nabanzi ko nzoja gusenga nambaye impuzu bishasha n'ibirato bishasha n'abana bubace baba victime si question rega ni ibintu yahindu none baba victime nawe nimubahe ku munezero namwe mwaronse reka turaho ubuzima turi muno muzi sivyo nini ibintu byarazimvye khasyo yarazimvye izo mpuzu zarazimvye sivyo ubugira umwana umwambike ikirato ipantaro n'agapira ce n'ishati yumba amajana abiri aho rero ugize utuntu dusanzwe fata ufise abana batanu umbwira ati yala indira fata ufise abana batanu sivyo ufise umudamu nawe uri umugabo sivyo mubaye abantu ndwi c'est environ 1,400,000 inarenga kubera abadamu baca bakenera n'ibindi sivyo 1,400,000 muca mushaka ngo mugira muce muteka mutumira ababanyi mugire gute reka musabikanye n'abantu nta mutima mubi mufise ababanyi barabizi none kubera ko bababona mwama none nkubu kubera ko tokwakira ko uwo mwaka ataye warose rega sinase uyafise vraiment ashaka tumine na karitsi ico nanse abantu baba bari respect muri sociale ico nanse none gasha iyo respect mu madeni iyo respect mu madeni ni yahe ejo ni umviriza nenda kwereka umvizanira nigwa genda gufata madeni kugira ngo garde ya respect muri sociale ababanyi bazi banwe wawe mu vyino muziki mutambe bazana abana mu ryohego
nukuri bazavuga ati naka vraiment Noel heze yadukoreye umuti baraguhezagira wasavye credit uzoca naronka n'ibindi wasavye credit ushobora kuba wipotetse ijya nzu bayemo ejo banki niza ntuzobwira ngo twagize fete kandi baba banyi bawe nibo bazobambere mu kritika ngo yo ngo nikaryamyenda karyama deni nukuri ikintu novuga cyo basi yala burumbwira ati umuntu nakore ivyo ashoboye si uvuga ati jewe uyu mwaka vraiment ndabona narakoze ndafise 50 millions de bénéfice mfise kubyo nakoze kuho nari ngeze muri janvier ushika muri décembre kuvugira abantu bako urashobora kuvuga ati reka nkonsome 2 millions kugira twebwe tuba twungutse lindira remvuga abajene nawe ane kuvuga imiryango abajene kugira ba 200 ureka kuvugira abasenkani millions nakuvuga ku miryango ntimucumva ngo rekana no iyo respect yironke mu byo wabiri yakura nturonke respect muri ahubwo ale iyo urumbwira ati basi tuze turitegurira ayo mafete hakiri kare kuko benshi baza kwikangura hageze ngo mana ngo amafete arageze agiye kuvyumvira mu kwicuma kabiri gutanguye ngo amafete arageze ubu rero ko tuje muri janvier bonane ya 2026 twitangwa uzoravuga ati asha umwaka ugahera ifo ko feta amahera ya fetwa yashira hantu ukavuga ati nzofeta mu musesekara voilà mu musesekara aho warakoze nta credit wagiye mu namadeni ntiwagiye ku boutique uvuga ati ngo mibiro 10 cy'umuceri urumva ibintu nk'ivyo aho je vraiment ega ndushaka gutandukanya abasha ndushaka gutandukanya abarondeye n'abata wowe urabona ashobora kuvuga reka tubeho ubuzima nina gufekinga ubuzima bwira ugarde novuga iyo respect wavuze nivyo bigaruka ugasanga abantu bagwaye amavesi bagize gute ahamwe baratona bagabo bagenda baridoga none gasha uzofise ahantu hose ucifise amadeni ego wararyohe umunsi mace imisi ibiri ucumara umwaka wose ugenda uracira utoki utaginywera aha wahora unywera ngaho ukaja kunywera aha wahora uca ngaha kwibarabariri ugaca kwa ririya kubera ideni ry'umunsi umwe mbene na kufeta ukaryoherwa ejo bana ntibazorya ntimuzosubira kwambara si upanze ntuzosubira uzopfije kwiki wowe uvuga ibintu byinshi cyane ejo ni heza kuko hateguwe uno munsi ntuzoryama ntuzoba wamaze 2024 uryamye ngo 2025 uzoca utunga ego navyumvise ya reka tuje ku bajene naho twego vraiment sinzi ngo no bivuga abajene bagenzi bacu twego turabasuma biri gute mw'iminsi je shaka show muri show mesha uca usera amafishe tuguma tubona amakava y'amashow ubu muri ko murapanga utunotsi mutaronde ari abajene biteguye ariko twe tukasha wowe urero biteguye barondeye mugende mwirira ivyo mwarondeye ariko nina nawe akenenda mugurane 200,000 urana je nitemwo nisereburira umwaka nzagusoza mu mwaka uza ayo mahera utarose kuva utateguye kuva muri janvier muri décembre uzama muri janvier nzo yaguha muri janvier ga ndespera yuko ega ndafise plan y'ingene nzokora muri 2025 verekana ko reke cyane na ingire twe dukwiye gukora rero neza urabona nina umwaka ugitangura abantu benshi noneho nefpusa abantu bafise mu mutwe yakora kandi nyene naho bishika ko twipfuza ibintu ko bigenda bose barapanga plan uyu mwaka nzokora ibi nivyo bitubeshejeho wari lindira ndabizi ko kwizera utumwe mukena ati yaho watwaraheze nina warukiye kuca ufata okay tuni fendane ukacuzana hahantu wanditse twatuntu wari kurapanga uzokora ivyo wasengeye hari ivyo wakoze bigakunda ibitakunze ukaca wevariyo eske nashitse kuki kwanza karabaye ndafise mo 50% ndi muri mwe reka ariko usanga uri muri mwe hari umwaka usoho gusanga mu mwaka wa 2023 uko wari umeze uwagiye hasi kurusha uca uraba byapfiriye he uyu mwangiye gutangwa niko karakaryo keza erega hari gihubiraba ugasanga muri bya bindi 10 habaye realiza kantu kamwe guza none gasha nawo kamwe ucuga detruise ne mana yanje ngire amajana 2 waronka mwo kantu kamwe ucupamo stress ubwati bakanda byahurire waruke ucuvuga ati okay ntanguratse problem ahubwo niwa bikura naho kamwe wakuraho ugizo tudebukirwa uzosanga mundi mwaka uri muri mwe ahubwo byari bikwiye ko umuntu yevare bakavuga ati nashitse kuki nani ya plan ni rero iyi plan yanje ndabona vyagenze uko narashoye kuronka utuntu dukeya mugabo ukacuraba utuntu dukeya natwo
kubera ucufata bimwe utashikako ukavyongera ko ivyo ushaka gushikako mu wundi mwaka utanguye hoho bumva biragwiri bice biba vyinshi bimwe utashikako kongera ko ivyo ushaka gushikako mu mwaka wundi donc je taretse ko mu 2024 gushira ko izindi projet ufise zo gukora mu 2025 bibaye vyinshi none cyo ufata tumwe washikako kaje tujya ngo kandi twaronde hagufata ngo ce tugusahiriza kugira ushoye vya bintu nina nimugabanye ibirori basha arabo tuko ndavugira kandi ndazi ko turi kuri kotimwe sivyo uko biri kose warakoze umwaka urarangiye sinje kuvuga ngo warakoze biragenda neza cyane urenze urugero none ubwo byaba byagenze nabi yaranje sha umwaka wose ukora peu importe ko byaba byagenze kubugihema byonyene ni bon bifetere nibyo none kuba nkihema sincaja kudeni ngo ungende ngo nwibiyeri ngo ntumira abagenzi kuba nkihema premièrement nja ku mavi bati mana warakoze simfisi yo fana nayirose nkayinwa utayifise imana mwijuru satani mukuzimu babikuriye okay niko bimeze nini okay jecho novuga gusa nuko ego si ndagushigikire gatoyi si totalement gatoyi ndashigikira yuko atakurenza urugero voilà sivyo ntakurenza urugero akikora hamvya gakora umutwe ufise ugafeta sinumva yuko utona feta mundi mwaka wohera ego ntiworeka guhera none yego kwiki gusa utegerezwa cyakazoza we pani ivyo bintu gushaka to aho umusha tuzofete twapfuye ntari kujya sho no kujya kazoza kurikima nigashanira reka basi nivuge babwire basi bazoge sho ntibazoge kazoza reka nakorera basi laba nka jewe ndacana umujene ndikundarondera ndavuga gute ni muzira y'iterambere amajambere sivyo ndashobora kuraka nk'ivariwa kasanga umwaka wose nkagiye kuraba nyimba afite udukonte umuntu microfinance cyangwa nkaraba kuri muri limikashi nkatombora ngasanga na edeni ryo nijyobura nkasanga nta madeni menshi mfise nkasanga vraiment ndafise 500,000 sivyo none oya indira nina nce ndayajya aho kuno bwati mana warakoze ku mutu reka nkora ahubwo mu mwaka uza tufise 2 million hamuzobijya ryari nje reka ndababwira ikintu kimwe to enjoy reka ndakorera nemwe izo 5 million nakuramwe ibihumbi 10 nyimba utazi kunezerwa basi tufate vende reka ndababwira nyimba utazi kunezerwa muri 100,000 ndakubwiye muri 10 million ntavyo uzoshobora utazi kwigurira sitwa ikanye muri 10 million muri 100,000 nta NS uzigurira liga sinavuze ntabyo uzigurira none ni umwaka wose ugiye kuhezera atafana niguriye anawe uyayenira naseko urumva nina hariyo tunakubwiye umuntu reka ntitwisesagure ngo twige twimare ngo twice ivyo tweseko cyane no si nimba ufise iyo Emilio singombwa ujye ibihumbi ijana rega kandi singombwa ngo fete ngo tusohokane ari lixe ngugire gute nimba bavuga ati nje ndemera Imana ukavuga ati Mana ndazinutse kuja kugushima kandi abantu benshi barasenga ku Noel no kubona barasenga kandi bijya ni sawa hajya kajayo ugasenga ugashima mugavuga ati je mfise Emilio turabe basha amahera menshi kandi make Vuga menshi kuri wewe reka menshi kuri jewe yo kurya Numva uko udasha uri kurabahenda wona wowe ari lixe ukoresha ibintu biri lixe ucababwira ngo muze mwiyimbe uri niwabona soki ari lixe nuko nzoba reka ni nayo kurya umwimbo umva twumvirize twe ntituzosoke wasohoze na umuntu wese najewe nini tuvuga ati ndafite nashitseko tushaka sohoke mvuga ati kana mpamagaye n'umugenda abwiye ati rya mutama narabizi yasho umwaka tusangire mbwa nini yavuga ati kumbe narishaka gushika harige nireka cyane amafaranga bifise nashitseko ubaza ko nafise nshaka kuyakoresha atuka nubwo wowe ufise ico ushaka kuyakoresha wocu yajya ati nzorondera yandi urayajya nyine no urajya nanse ko urenza urugero ariko de toutes les façons ufete ugira agafete gatoya kakwereka yuko ndatanguye ndagize indi départ nina uvuze no togira fete nina mu miryango mu ngo tubayemwo abantu barajya amadeni abapapa abagore barabaremera abana baremera
abana baremera abavyeyi babo mugabo babamenyereje niba bitangure kare basi batangure ku ekonomi zakiri kare bidakunze abana urashobora kubakorera ibintu biri simple hariho n'abantu nina kuri Noel ce kuri bonane umuceri bagora kuronka ashaka kurya ubugari n'ibiharage bagakoroga jimwe ya mini desa nk'aho bagakoroga bagasangira kandi bakaririmba za ndirimbo za Noel bakaziririmba kuryoherwa gahuzera gafise kamwe keza ku rubanza yakameshe yagacicye kipasi akaja gusenga agatambuka mu bandi Noel gahera umwaka mushasha ukabandanya undi ukagenda akaguma ari ameze neza hama mwaka kurikira akazofeta nawe yagicashikako rero rezami twikundira shonda bereka ingene ibintu bigenda sivyo reka uyu mwaka twumvire yare kubera ko rya mbere sinari bwaze ngaha kubabwira ivy'umwaka sivyo dufete kurikira reka ndamanda babwire tuzofeta ariko muri duke dufise atacu ufise ego ureke wihangane hama dutangure rero gutera inzigo yo kurondera dutangure umwaka rero uyu mwaka wa 2025 tubika ku ruhande kugira ngo tuzogire show ya fin 2025 hamwe dufeta fresh kandi mu bintu byose tuba dushaka sivyo umujina nawe kweri bawakije batuma tujya amadeni niturashiranga abasheri rero bakunzi bayaga nawe TV ni kuri ni ntabwo vuga abasheri nawe barakonsoma mbese arakana ndasomye ahantu yuko abantu benshi kesha amakuple mwino misi ashwana kubera agashwana ntibashwana bahebana kugira ntuzomukoroge bagusohokane Lodero tuwa reconciliation imwe y'ubumesa basubirana baja koma reconciliation yakaga bitangwa katika le 23 mishwano ni mishurane ntiwanyishuye ku mwanya utununya tw'uburofa berendeka kido kugira iki ntumbwira ati none sheri tuzosohokera yaba tipe bameze uko bamuciye ubwenge samurabikata Okay, hama nina je ndibaza nina ico waruvuze ndumva ko message nari ntwaye mpaye nabandi nabo yari gutushikeko reka tubikora uko reka dushire inguvu imbere dukore cyane muri mu misi mikuru y'umwaka uza 2025 Noel yaho na bonane ya 2026 tuze tujye umusesekara tuze twagira ibyo dushikako tuze twarateye imbere kuko sinoza kubuza umumiliyonere kwifetera urubanza ndikombwira wewe ukiri mu nzira y'amajambere nka jewe ce nka Nina si utabajene ngabanya amadeni benshi anagira muri Tirisrenge sinzi ko zitahura benshi imizigo bayimariye ku mabutike bumva imizigo ariko aragwata utuntu dufone turato kwakiriza kubera iki amashoni menshi ngahanze aho uca hose amafishi uva muri Nord gushika muri Sud ibiro bizoba biharizwa birenze rero sha mugenzi wanje nimba tacu zoba ufise nimba uzoba ufise iyo Citro y'ugendo ryane nimba umva imiziki izobera hafi yo muhira ikuderanja uzosho yambara tuye bibere muhira usupoze ko turi hagati mu ndwi ariko ushima imana ati mana wakoze warangije wamfashije kurangiza umwaka umunsi wamfashije Noel yagenze neza umukama yatuvukiye urumva witekanire kandi ejo uzofisa amahoro nibwaca mu gitondo kavyuka abandi bako bararira barondera ingene y'amadeni barongera baja kugombora Tirisrenge reka ngo Tirisrenge nyene barondera baja kugombora imizigo bagwase ku mabutike bagwase mu bajama abwo ati ngo rigamani nagwase yashanete nagwase telefone iri kwa naka kandi problème rero bazigwata amahera make numuhaye 30 aragwa shanete y'ibiro 70 y'amagarama 30 abo rero abayibikiye batangure kugura ngira ndayabika uranyibukije muri janje umuntu wese azafisa kanashaka kugurisha amafaranga muzamwe amazenze ko muri amadeni y'abandi muzondonde ndaza gushira nimezanje ngahe hasi kuri screen okay turakunda cyane turakene namwe rero uno munsi naho nyene naho navuze nta commentaire nyinshi tukeneye ariko nituzanse muze kushiramwo commentaire zitubwira ingene namwe mikomurangiza umwaka ingene yagana TV ibanye namwe mu bibihe mutubwire nivyo tugiye
gukora n'ibyo twokora nce mudubwira ati burya turashaka uyu mwaka mushasha wa 2025 muze mukora uku mutuvunira akagoye muduhe n'agafana ubwo tugiye kuhaje nta muntu aranyandikira nimubona ivyo tuvuga Toko turashaka muze mutubwira ati turipfuza erega tuhari ku bwanyu atamwebwe nta twebwe urumva rero turashaka 2025 azoba ibintu bimeze neza nkuko nina yavuze ngo 2025 azosha Yagana TV 2025 izoza ari umwotsi tugiye gutanga umwaka mushasha ibintu ari fire tugiye kubazanira ibintu biryoshye bimeze neza cyane turabakunda cyane tubipfurije kugira imisi mikuru irangiza umwaka neza cyane turabakunda ariko nimuze bibagira abazogira utwo dufete nimuze bagira kudutumira je vraiment ndano menga bizava bingora ariko nina niyashaja kuyitamwa ndabizi ninazo mpamagara ninazo mpamagara nzogutamu zomfasha kuri amadeni muri 25 nta kibazo ntacyo we turi kumurega tubasese twandike kubakunda cyane kiganiro gipartage ubahe n'abandi bagenzi bawe bagire partage kugira nabo babone ingene imisi mikuru bakwiye kuyigenzamo turabakunda tubipfurije n'umwaka mushasha wa 2025 tuzosubira guhurira ngaha vendredi ya mbere itangura umwaka nzoba narahinduye na look tubasa neza ngiye guheza umwaka neza cyane turabakunda cyane ciao ciao bizu hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima